Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, niko azokwama ibihe bidashira. Abaheburayo igice ca 13 umurongo w'8. Ikete rizunguruka nimero ya 4, Munyonyo 1975. Ndabaramukije mwese bivuye ku mutima mu izina ry'igiciro rya Yesu Kristo. N'iri jambo ryo muri Yohana igice ca 12 umurongo wa 35 n'uwa 36. Yesu arababwira ati hasigaye igihe gito umuco ukiri muri mwebwe. Nimugende mugifise umuco, umwiza woye kubiriranirako. Ugenda mu mwiza namenye yaja. Mugifise umuco, mwizere umuco ngo mube abana b'umuco. Uyu munsi umwami Yesu Kristo atubwira aya majambo nyene yabwiye abigishwa biwe kiriya gihe, bijanye no gutahura ico avuga kugira ngo tumurikirwe n'umuco uva ku Mana. Ntibihagije namba kuvuga umuco nk'uko abantu babibona, uwo utegerezwa kunyengetera ibwina bw'umuntu wacu wese kugira twebwe ubwacu tumurikirwe kandi inama yose y'Imana ishigwe ku muco. Yesu Kristo n'umuco, uwo yihishuriye ntazoguma mu mwijima, ariko azoronka umuco w'ubugingo kandi azogendera mu uwo muco. Pawulo arandikira Abanyefeso ati none mukaba muri umuco mu mwami wacu, mugende nk'abana b'umuco. Abanyefeso igice ca 5 umurongo w'8. Yandikiye Abakolosayi yuko Imana yadushoboje kuronka ku mugabane w'abera, igihe kubw'ubuntu bw'Imana twahawe guhishurirwa kuvuye ku Mana kw'ijambo ry'Imana, turamenya umugabane w'igitangaza uhabwa abera mu uwo muco. Igihe mu ntango Imana yarema amajuru n'isi, ikintu ca mbere yavuze cari ngo ntihabeho umuco. Hama umuco ubaho. Hanyuma Imana ikitandukanya umuco hamwe n'umwiza. Muri Kristo twahindutse icaremwe gishasha. Imana ivuga ngo ntihabeho umuco, kandi mu gihe cyacu umuco waraje biciye ku ijambo rihishuwe. Petero avuga mu cete ciwe ko tugira neza gushira ku mutima ijambo ryavugishijwe nk'itara rimurika ahacuze umwiza. Mbega kuri twebwe niyihe nsobanuro y'iyo mirongo ya Bibiliya? Ivyo vyoba bisobanura ko dutegerezwa gutahura imigambi y'ishengero runaka canke umugwi runaka? Twaba dukeneye kumurikirwa kugira twiyunge n'ishiramwe runaka ry'abantu? Oya, bijanye muri iki gihe no kwakira guhishurirwa ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana no kumenya uburyo umwami akorana n'ihanga ryiwe. Mwaya mayinga aheruka, ijambo ry'umuhanuzi Zekariya igice ca 14 umurongo w'7 ryaratumye niyumvira mu buryo budasanzwe. Icankozeko ni icuko mwene data Branham yisunga kenshi uwo murongo wa Bibiliya. Mw'ico gisomwa bijanye n'uko ari umunsi uzwi neza n'umwami, uwo hatazoba ari ku murango canke mw'ijoro, ariko yamara mu gihe c'akagoroba hategerezwa kubaho umuco. Pawulo avuga umunsi w'agakiza uwo umwami yadutabariyemwo n'igihe co kwemerwa ico yatwishuriyemwo. Abikorinto ba 2 igice ca 6. Yisunga amajambo yavuzwe n'umuhanuzi Yesaya mu gice ca 49. Biserurwa mu mvugo y'ayo majambo yuko ku munsi w'agakiza hategerezwa kwibutswa imbohe ko zidegemvya, ko bashobora kuva mu buja barimwo. Naho rero abicaye mu mwijima batangarizwa uku gutangaza ngo nimuseruke mu muco. Ababuraniwe bazumvira ijambo ryo guhanura ngo nimureme. Hama azobwira abagwaye ngo nimukire. Ubutumwa bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana, ni ubutumwa bwiza cane butanga kwidegemvya kandi bugahaza umutima. Bukwiragira mu bigize ubuzima bwacu bwose, ku mpwemu, ku bugingo,
no ku mubiri, nimba ariko tubwizera. Yesu Kristo umwami wacu aratubwira ngo mugende mu gihe hakiri umuco. Mu ntango y'isezerano rishasha, amasezerano y'Imana yasohoje mu buryo butandukanye. Igihe cyose ijambo ry'Imana ryashirwa ku giterekwa kw'amatara, hama amasezerano y'Imana agatangazwa akongera akizegwa, umuco w'Imana waraka mu ishengero ry'Imana. Uhereye aho Yohana Umubatizi aziye, umuco w'Imana waje kuri abo bose bizeye ubutumwa bwiwe. Uwakurikira umwami Yesu wese ntiyaguma mu mwijima, ahubwo yaronka umuco w'ubuzima, yamenye inzira z'Imana kandi akazigenderamwo. Kuva mu minsi ya Pentekote, igihe cyose umuntu yakogwako n'igikorwa ca Mwene yera, ico gihe uwo yizera yarabona ugukayangana k'umuco w'ubwiza bw'Imana ukayanganira mu nyonga za Kristo, nk'uko ivyo vyari vyarabaye mw'ishengero ry'inkomoko. Buri munsi mu mutwenzi izuba riraseruka hama rikaka mu nkomezi zaryo zose, umwijima ucuvaho ugakamangana, kuko umunsi uba watanguye. Nk'uko nyene mu ntango y'umunsi w'agakiza, umuco utangaje w'izuba ry'ubugororotsi waraserutse hama uraka, uca ibibatsi ufise agakiza no gukira mu mishwarara yako. Uwukozweko n'uwo mushwarara w'umuco ntashobora kuguma igihe kirekire mu mwijima, ahubwo aca aronka ukumurikirwa ko mw'ijuru. Yari intango y'igitangaza y'umunsi w'ubuntu uwo Imana yari yarategekanije guha abantu. Yamara umunsi w'agakiza ntiwagumye mu uwo muco wo mu ntango. Gukayangana igikristo cyo mu ntango cari gifise, uwo muco utagira ikivange warataye gukayangana, hama umunsi uraburabuzwa, ibicu bitandukanye biraza gufuka izuba ry'ubuntu. Yamara isezerano ryo mw'ijambo ry'ubuhanuzi ryavuga ko ariko hageze ku kagoroba hazoba umuco. Ntitubaza uko bizogenda, twizera gusa ijambo ryasezeranywe, kandi turabona kandi tukagira umwimenyerezo w'isohoza ry'iryo sezerano. Ntiturondera kugenda uko bihuye n'ivyabaye mu binjana vya kahise k'ishengero ryo mw'isezerano rishasha, ariko tugenda neza na neza ku ntango, tukagaruka ku nkomoko kugira tumenye ibigomba gushika ubu ku mpera y'umunsi. Ukugarurirwa gushitse ntikutugarukana mu binjana 2 canke 4 biheze, ariko tugaruka ku rufatiro rw'inkomoko no ku migisha y'Imana yari ku gikristo cyo ku ntango. Iherezo ry'ishengero ryo mw'isezerano rishasha ritegerezwa gusa n'ishengero ryo ku ntango. Wa Mwene nyene, muri bwa bushobozi nyene, muri bwa bwiza nyene ubwo umwami Imana yamenyekanishije mu ntango, butegerezwa kubonekana, kuko Yesu Kristo umwami wacu niwe wa mbere n'uwa nyuma, niwe ntango n'iherezo. Dutegerezwa gutahura yuko ishengero ry'isezerano rishasha ryagize intango y'ubuhanuzi. Bisigura ko hagati muri ryo kandi biciye muri ryo ubuhanuzi bwa Bibiliya bwasohojwe. Uwaronse ijambo ryahishuwe n'Imana muri iki gihe cacu aramenya ukundi gusha yuko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwasohoreje imbere y'amaso yacu hagati nyene mw'ishengero. Umuco waratse kugira uboneshereze abizera b'ukuri bo mu mahanga yose, kugira inzira y'Imana ibonesherezwe. Mose nk'umuhanuzi w'Imana yagize isengesho ati, none rero ndakwinginze, asangwa nagiriwe ubuntu imbere yawe koko, nunyereke imigendere yawe. Kuvayo igice ca 33 umurongo wa 13. Igifisi ico kivuze muri kino gihe cacu nuko tumenya inzira Imana ibandanyana n'ihanga ryayo uko bihuye n'ijambo ryayo. Turasoma kure yuko Imana yamenyesheje Mose inzira zayo hamwe n'uburyo ikorana n'abana ba Isirayeli. Umwami ntiyigeze abura
yarishyuye amasezerano y'abana biwe, hama aha ihanga ryiwe ubuntu n'umuco. Yamara turasoma yuko mu nyuma batamenye inzira ziwe. Birashoboka ko abana b'Imana basenga ataburyarya buri mu mitima yabo, hama n'Imana ikabishura, ariko hamwe n'ivyo ntibashobore kuyimenya kuko biha igicapo c'inzira z'Imana, ntibashobore kugandukira igikorwa ca Mwene yera. Isengesho ry'uwizera nyakuri ntirikorwa mu ntumbero yo gutegeka ubugombe bwiwe, ahubwo ni iryo kumenya ubugombe bw'Imana no guhabwa mu buntu bwayo ko abushira mu ngiro. Mu buntu bwayo Imana ubu yarategekanije yuko neza na neza muri kino gihe aho umwijima utwikiriye isi kandi umwiza ugafuka amahanga, Yesaya 60:2, gukayangana kw'ijambo ryayo ryahishuwe rimurikira inzira y'uwizera nyakuri. Umunsi w'agakiza watanguye mu buryo bw'igitangaza, ariko uhereye ico gihe ugukayangana ntikwari guca ibibatsi, niko n'umwijima ntiwari bwaba mwiza gose. Abizera bari babayeho nko mu gice c'umunsi, nyamara turafise isezerano ko hazobaho umuco mu gihe c'akagoroba. Ubu turi muri ico gihe c'akagoroba, kandi umuco waramaze kuza. Vuba haraje ijoro aho ata muntu n'umwe azoba agikora. Yamara ubu twe turi vyabona yuko Imana yibuka ijambo ryayo, kandi ko mu gihe gikwiye yarimenyekanishije. Igihe umuco userutse, igihe cyo gusinzira kiba giheze, kandi dutegerezwa kwikangura. Mu kuvuga ubumenyi bw'igihe turimwo, intumwa Pawulo ivuga ko igihe kigeze cyo kwikangura mu itiro. None agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Abaroma 13:11. Muri Matayo 25 hatubwira ko inkumi zose zasinziriye, ariko ko hanyuma bose bikanguye, hama batunganya amatara yabo kugira baje gusanganira umukwe. Ni igihe cyo kwikangura. Umuhamagaro wa nyuma warasamiranye ngo nguyu umukwe araje, nimukanguke mumusanganire. Abavugabutumwa benshi bavuga isaha yo mu gicugu, ntibatahure ibiba mu gihe c'akagoroba. Uwuca iruhande y'ivy'Imana ikora mu gihe c'akagoroba, mu gihe umuco wongeye kurasa, hama abantu bagakurwa mu itiro ryabo n'ubutumwa bw'Imana, uwutumviriza umuhamagaro abwirwa wo kwitegura, uwo ni w'amavuta azokehana igihe isaha yo mu gicugu izoshika. Ivyo ntaco bimaze ko abavugabutumwa basobanura Matayo 25 mu buryo budasanzwe, bakemeza ababumviriza ko bose bazoba bahari igihe umwami azogarukira, hama bagaca bitirira abandi ko ari inkumi z'ibijuju. Twese dutegerezwa guceceka tukaja ku birenge vya Yesu kugira ngo twumve ijwi ryiwe ritomoye. Turakeneye amavuta ya Mwene kugira ducakire nk'uko inkumi z'ubwenge zikora ivy'Imana ikora ubu mu gihe c'akagoroba. Kugira ukubonesherezwa gukwiye kw'agakiza k'ubugingo bwacu gusa ntibihagije kugira dushobore kugira umugabane mw'izamurwa. Dutegerezwa kubona umuco w'ijambo ry'ubuhanuzi irirasa muri kino gihe, kandi tukagendera mu muco w'ijambo ryahishuwe. Nama turi abana b'umuco, tuzogira ubusabane n'umwami wacu w'ubwiza no kuri bamwe n'abandi. Igikorwa ca Mwene w'Imana mw'ishengero. Turazi twese mu buhe buryo Mwene w'Imana yakora mu ntango hagati mu bizera. Ubwa mbere, ni ngombwa cyane ko turonka ubushobozi bwa Mwene yera, ko tubatizwa na Mwene n'umuriro, hama uko tukakira umugabane ku vyo Mwene w'Imana akora vyose ubu, nk'uko umwami Yesu yabidusezeraniye. Mwene Data Branham yarashimitse mu butumwa bwiwe bwinshi ku kuntu ari vya nkenerwa kugira uwo mwimenyerezo utegerezwa kugirwa na buri wizera wese. Yaravuze kenshi ngo
namba Yesu Kristo akiri wa wundi uyu munsi, aho buri sezerano ryose ryo mu ijambo ry'Imana ritegerezwa gusohoza. Yarakunze gukoresha iyi mvugo ngo ndashobora kubereka aho Imana yatanze Mwene yera kandi aho abantu bakiriye impano. Nimunyereke aho Imana yoba yarabisubiyeko ikihindukiza. Ndabasabye gusoma mu masengesho ubutumwa bwa nyuma bujanye n'amakete 7 yandikiwe amashengero, na cyane cyane iryandikiwe ishengero ry'i Lawodikiya. Nta butumwa bwiza na bumwe bwa Yesu Kristo aho isezerano ry'Imana ryoba ryarakuweho. Namba umuntu yo kwibaza ko yaronse umubatizo wa Mwene yera kubera ko yizera ijambo ry'ukuri, birakwiye yamara ko tuvuga yuko ivyo ari ibintu bibiri bitandukanye, ariko nubwo biri uko birajana hamwe. Paulo arandikira Abanyefeso igice ca 1 umurongo wa 13 ngo muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera naho mwashiriyeko ikimenyetso nico Mwene yera yasezeranywe. Intumwa zari zagendanye n'Umwami Yesu gato inyuma y'izuka ryiwe, yarabahumekeye ko ababwira ngo nimwakire Mwene yera. Yohana 20 umurongo wa 22. Uko bihuye na Yohana igice ca 17 umurongo wa 17, bari barejejwe n'ijambo ry'ukuri. Aravuga kandi ku mirongo ya 16 na 19 ngo sabisi nkuko nanje ntari uw'isi, kandi nanje niyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe bejejwe mu kuri. Ariko yamara turasoma mu gice ca 1 cy'ibyakozwe n'intumwa yuko yabategetse kutaja kure Yerusalemu kugeza igihe bazoronkera ubushobozi bwa Mwene yera, kugira babe ivyabona vyiwe i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera z'isi. Ubwo n'ubutumwa bushitse bwa Yesu Kristo bufise agaciro gahoraho ibihe bidashira, kandi butegerezwa kwigishwa ubwoko bwose, indimi hamwe n'amahanga yose kugera mu gihe c'iherezo, nk'igishinga ntahe no kubw'agakiza k'abizera. Mwene Data Branham yaravuga ngo aho bari abizera ntibaciye batangura kuvuga haheze iminsi mike ngo ndizera ko twamaze kumuhabwa. Oya, bararindiriye kugeza aho bagize umwimenyerezo wavyo. Biri mu byo njejwe imbere y'inyonga z'Imana ishobora byose kubabwira ukuri gutosoye. Namba umuntu yo kwibaza ko yoshobora kugonganisha Bibiliya n'ubutumwa bwa Mwene Data Branham, namubwira nkamutomorera yuko yatahuye nabo umuhanuzi yarungitswe n'Imana. Ijambo rya Mwene Data Branham rivuga yuko umuntu yaronse by'ukuri Mwene yera yizera ijambo ryahishuwe n'Imana ku bwa kino gihe, ndarizi neza. Ariko kure ubandanije aravuga kandi ngo hariho imigwi ibiri yama iva muri buri butumwa. Umwe wizeresha gusa ubwenge, hama uwundi ukaronka uguhishurirwa ku bwa Mwene yera. Ndifuza kurangura mu bwitonzi ubukozi bwanje, kandi niyo mpamvu ushaka kwerekana inama yose y'Imana kugira ngo bose bashobore kuronka amahirwe yo kurondera mu nyonga y'Imana mu masengesho. Aho rero bazoshobora kuronka ijambo ry'ukuri, hama bagira umwimenyerezo w'umubatizo wa Mwene kugira bezwe bambikwe ubushobozi bwa Mwene yera, kugira bashobore kurindira ukuza kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo uwo uko yarare ejo ariko ari uyu munsi kandi nikazohora ibihe bidashira. Ushaka kumenya uburyo Mwene yera akora neza nyuma yo kugarurirwa kw'ishengero, akwiye gusoma gusa mu byakozwe n'intumwa. Muri ico gitabo cyose tuhasanga igikorwa gikaze ca Mwene yera. Niko bimeze kandi n'uyu munsi. Naho rero kugarurirwa kw'ivy'ishengero mu ntango ryari rifise, hama hagati aho rikaba ryarabitakaje. Numva ndongowe ko nakwiye kongera guceceka ku vy'Imana ikora mu buntu bwayo. Kandi mu biganiro bica ku maradiyo bizokurikira, co kimwe no mu makete azunguruka azokurikira, tuzobivugamwo Imana niyabishaka kandi nk'uko azoturongorera kubikora. Hano ntibijanye n'uko dushira imbere ishengero ry'Ikrefeld,
ariko gusa ni ugushinga intahe yuko Mwene w'Imana yongeye gukora nk'uko byari biri mu minsi y'intumwa, kuko ibivugwa mu byakozwe n'intumwa, ibyarangutse mu bibanza bitandukanye, byabaye kugira bishingire intahe gusa igikorwa cya Mwene yera muri ibyo bibanza. Mu byanditswe byera hariyo itegeko ngenderwako ryashyizweho rimwe burundu, rifise agaciro ku ishengero ryo mu isezerano rishasha. Imana ntiyashyizeho gusa ubukozi butanu mu ishengero, ariko iruhande y'ibyo, kubwo guhishurirwa kwa Mwene, yaremeje bumwe mu ishengero. Kwa gatatu itariki 24 Nyakanga 1975 twaragize umwimenyerezo turi mu ikoraniro nk'ibyabaye mu ishengero rya Antiyokiya. Hari abantu bashika hafi 300 bari mu gikorane, kandi duhuje umutima barashinze intahe ko batari bwigere baba mu bintu nk'ibyabaye. Nyuma yaho mvugiye ku bijyanye n'igikorwa cy'Imana, nkaba nari nisunze ubuhanuzi bumwe ubwo umwami yatanze hagati yacu, twaciye twinjira mu masengesho. Ntitwovuga idonido ngaha ibyabaye muri uwo mwanya w'amasengesho. Imana yari ngaho, byuzura mu cyumba hose. Inyuma y'uko bamwe bari bamaze gushimira umwami mu masengesho yabo, Mwene Data umwe umwami yari yagenye mu gikorwa cy'ijambo yarasenze. Yaragiheza gusenga igihe ubuhanuzi bwazanwa, muri havugwa ngo, raba uku ni ku mwami agize, muhungu wanje, igihe imbere wakire kubwo kurambikwa ko ibiganza ingabire yaguteguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Uko niko umwami agize, kuko ukwizera kwawe ari kunini. Mu nyuma yaho tumaze gusengera uwo Mwene Data nk'uko bihuye n'itegeko ry'umwami, tumaze kumushikanira igikorwa, numvise ndongowe n'umwami guhamagara bene data babiri b'abakurambere bashikamye mu kwizera kugira babasengere, babafashe kugabura ingaburo y'umwami. Mu gihe nari mpejeje ibyo, ubuhanuzi bugira kabiri burashika, buvuga ko nategerezwa gusengera uwundi Mwene Data hamwe n'umugore wiwe. Nabo nyene bahamagawe mu izina ryabo. Uwo Mwene Data, umugore wiwe hamwe n'umuryango wiwe bimukiye mu Budagi haraheze imyaka, bavuye mu gice kiri kure mu Burusiya, kandi ibyo nk'igitangaza cy'Imana. Kubw'ubuntu bw'umwami, uwo Mwene Data yari yaronse igikorwa cyo kuzana ubutumwa bw'igihe cy'iherezo mu rurimi rw'ikirusiya biciye ku biganiro byaca ku maradiyo. Umugore wiwe yamufasha mu busobanuzi, nawe nyene yarashikanywe. Tumaze gusengera abari bagenewe kuba mu gikorwa cy'Imana, numvise ndongorewe gusengera abo bose bashaka kwishikanira burundu Imana. Benshi baraje imbere, hama bagira umwimenyerezo w'umugisha udasanzwe w'Imana. Mwiyerekwa herekanywe yuko umwami ubwiwe yari yateguye ameza, kandi ko yari kasangira natwe. Ubwiza bw'umwami bwakwiragiye imbere no mu gice cy'inyuma cy'icyumba dukoraniramwo, nk'aho ari igitambara bafukishije. Harerekanywe uza kuba uwa nyuma mu murongo w'abasengerwa, kandi ibyo inyuma yaho bose bakoraniye imbere kubw'amasengesho. Sinari nzi na kimwe ku byari byeretswe ishengero mu iyerekwa, yamara ndongowe na Mwene w'Imana navuze ijambo tubwirwa n'umwami riri mu byahishuriwe Yohana 3 ku bijyanye n'isangira. Hanyuma nahamagaye bose imbere, hama dusengera hamwe twese tumeze nk'abahagaze munsi y'igicu cy'ubwiza cy'Imana ishobora byose, yatugendereye twese mu buryo bw'indengakamere. Uhereye ku wiyinga itariki 7 Nyakanga, mu gihe bene data n'abashiki bacu mu bisagara bitandukanye no mu bihugu bitandukanye bagira umugabane ngahe Krefeld mu ikoraniro, Mwene w'umwami yakoze mu buryo bw'inkomezi. Turashima n'imitima yacu, atari kuba tuvuga gusa umwami muzima, ariko kandi kubw'ubuntu bwiwe kuba tumubona hagati muri twebwe nk'uwazutse akora ashimitse. Mwene Data Branham
yaravuga ivy'ikanguro mu mugeni, kandi ndizera n'umutima wanje wose ko turiko twinjira mw'ico gihe. Umwami ahabwa amashimwe, icubahiro no gusengwa. Uwukorera ku ruhande rw'Imana, Mwene Data Frank.